Mu ntara ya Muramvya ubworozi bw'inkwavu buramaze kwijukirwa uhereye ku biro vy'intara no mu makomine. Ejide niyimbeshaho umuhanuzi wa buramatari avuga ko batanguriye ku nkwavu zigera ku 200 ariko ngo mu mazone no mu mitumba bitarakunda ko uwo mugambi uja mu ngiro kuko hari ahatagira ibiro mbere ngo bigoye no kuronka uburyo bwo kugura no kubakira izo nkwavu. Ku ntara dufise inkwavu 200 mugabo ubuzu twubatse 51 kuvuga yuko zikwiye tuzoce tuguma twongereza mugabo ku makomine ho bubatse bubagize nkenke basanga bubakiye nka 5-10 bakazokongereza ari uko zimaze kugwira twotera kamo bwa mbere twokwiherako twebwe turi mu ndongozi kubera nitwe dutegerezwa kuba urumuri rw'abandi abandi barabirako twebwe nyene nk'abatarazigiye atarabati mu ndongozi abatarazubakira mu ntuze mu mihana yabo bakazubakira hama n'abandi benegihugu basigaye nyuma nk'uko tubizi urukwavu rurunguka cyane kandi ntirugutesha n'umwanya ngo uje ngusiba umwanya ngo uje kugwahirira ngo uje kugira ngo urataye ikivi naho mu gitondo haje ugenda ugahiga ubwatsi ni gitungwa cunguka kandi gitwara umwanya muto n'uburyo buke ni gitungwa gishobora kuvuna umuntu kikamufasha mu byankenerwa bya misi yose urabona nk'inka ugwaje nk'umwana ushobora kuyigurisha mugabo utoye udukwavu 3 canke 4 kugira ngo uje kwikenura mu muryango usanga ari ibintu byoroshe ico gituma duhanura abenegihugu bose duhereye ku ndongozi n'abenegihugu bose yuko boshira imbere buno bworozi. No ku biro bikuru vy'igipolisi mu ntara ya Muramvya ngo ntibatanzwe kwitabira akamo batewe n'ubushikiranganji bujejwe iterambere rusangi n'umutekano ko kworora inkwavu. Colonel de Police Mukoko Edouard amenyesha ko batanguriye ku nkwavu 16 mbere baciye bahimiriza n'abandi bo ku makomisariya y'igipolisi mu makomine yose agize iyo ntara aho bose baza baramaze gutangura gushira mu ngiro uwo mugambi. Turamaze kubaka inzimwe twazemo inkwavu 16 hama mugabo twaciye duhimiriza n'abakomiseri bo mu makomine nabo nyene nta komisari ya kominale nimwe idafise inkwavu umva rero twakamu twakitavye nkama yego turiko turazigaburira turako zogwira kandi bizoshoboka yego kubu twagize intambamye mu ntango hari zapfuye kubera twari tubimenyereye cyane mugabo twaronse umuganga mu veterinary gazi kwiga ku munsi turakeka yuko bizogenda neza. Intambamye twabonye mugabo bisaba yuko umuntu agira ishaka nuko ataburyo twari dufite bwo kubaka umva inzu zirazivye z'inkwavu ko nk'ubu twarubatse ariko kandi turimije no kubaka izindi zibiri kuko zigwiriye turabona ko ari izindi zibiri zishobora kujamo inkwavu nka 80 nivyo bizodusaba uburyo mugabo rero naho bimeze gutyo turi kumwe n'abagenzi n'abaparteneri twabura uburyo bwubaka ayo mazu. Antenne de police turabishika ko uretse yuko ari abapolisi bifitiye inkwavu kwabo ari umupolisi nko ngaha ifitiye inkwavu zirenga 200 yaciye atangura ziragwira urumva wewe amihana rafise ku antenne de police rero kubera atanamazu twa dufiseyo ntibiratworohera uretse ko tubo turahimiriza murabona nko tuvuye gukoresha inama abapolisi bose bo muri komisariya nawe nyene mu byo twababwiye yuko bategezwa nabo ku antenne de police bakabikora kuko umuntu ababwiye mu komisariya komino hoho bose barahejeje yego nandi abapolisi bacu baritavye kamo kandi birafasha nk'umupolisi aronse nka mutation akavanga ni karuzi yarafise inguru bimwe gushika 50 ageze karuzi ntaza kwishwa neza mu ntango byarabaye rero turabibona yuko benshi bitavye kamo kabishima n'ubu turazifise hama rero umugambi w'inkwavu nayo ucujako tubabwira tuzi yego mu mayinite turazorora zatwise za komisariya kominale canke provinciale mugabo n'abapolisi baze baramenyana hari iwabo kuzororerayo ubu rero ivyo twigisha no mu makoze nivyo twarimo tubabwira ati bamenye kwiyungungana ntibagume bazera ngo umushahara wonyene ntivyoroshe kugira ngo batunge n'imiryango yabo bafise ijya nini.
Nduwayo Victor umunyamabanga muri komine Muramvya amenyesha ko bagize intambamye zo kubura inkwavu zikwiye kuko zariko zironderwa n'abantu benshi hamwe no kubura ubwoko bw'inkwavu bwa kijambere. Intambamye sinovuga ko zazo tuyisangiye twenyene, ni intambamye dusanga hose abenegihugu bavuga ati mbega ubworozi bw'inkwavu tuzokura he, cyo no kwita imbuto, ati tuzotunga izo twahorana, tuzorinda batuzanire ubundi bwoko bushasha, kuko aho tugura ku isoko tugasanga twaguze zigwaye haciye iminsi zigapfa. Rero intambamye nyamukuru ni abanyagihugu bavuga ati naho twozorora zigize ingwara zitera ntitubona ingene aboza kuzituvurira. Cyo bituma rero twaca dufasha yuko ajejwe ubworozi mu komine aciye mu misozi amanama yoza arakoresha yuko yoza arababwira ati ge bose bobona izo nkwavu zifise ibimenyetso by'ingwara ko yoshikiza hakiri nawe agashika kuraba yuko arico bibafasha. Sinzi rero ko dufise imiti yoba bikwiye kuri ubworozi bw'inkwavu. Ahanini niyo novuga ati no kugwaragurika kumbura abantu bataramenya neza ingene bazorora. Akamaro rero ikaya akamaro umugambi ufite benegihugu kwa kwiteza imbere mu miryango, hanyuma zigwiriye abenegihugu bazozigurisha bongere bazifungure, kandi n'uyu mwavu bawufumbirisha imirima, ndetse nuko twarumvise nuko akamaro kandi kaya maganga y'inkwavu yerekeye gupompa imirima canke kuyifumbira. Amanotera umushikiranganje ivyo bajejwe mu bworozi nuko ubworozi mbona womengo ni bushasha, kubera ubunya bugiye kwaguka nabo nuko bofasha tukabanza tukamenya ingwara zinkwavu zishobora kuronka, hanyuma nabo bakaduha imiti bayegereza mu mafarumasi yegeye mu makomine canke amazone, kugira abantu igihe cose zinkwavu zigize ibibazo bijanye n'ingwara bakitura hafi aho bagura iyo miti kugira bazivure. Nibaza nabo bazivura nyene basanzwe bafise ubuhinga bijanye n'ubworozi bakarihiriza ubwenge, kuko nibaza nabo bava barengerwa babonye abarundi twese dufise ibitungwa bingana gutyo nabo ari bakenya mu kuvura, nabo bamaze gukariza ubwenge bakazokwiza abenegihugu canke burya bafashanya mu mirimo yabo y'imisi yose mu gukurikirana ibitungwa. Umwenegihugu wo muri komine Bukeye intara ya Muramvya mu gacimbiri Rutunguru avuga ko we yari asanzwe yorora inkwavu, ariko aho umukuru w'igihugu ahimirije abenegihugu yaciye agira inguvu aho yaronka amase gusa, ariko ubu agire atangure no kwegeranya amaganga yazo n'akarengoni umwavu akaba n'ifumbire. Twe twari dusanzwe tworora inkwavu, ariko nyuma twarageze inguvu aho umukuru w'igihugu tumvise abihimiriza. Yego twese turafise n'umugambi wo kwegeranya amaganga. Yego ubundi bwa mbere amaganga nta twari dusanzwe twegeranya amase gusa, ariko ubunya dufise umugambi wo kwegeranya n'amaganga. Ubwa mbere tukizorora twarazorora ko wiyumviye utishatse kuha akanyama abana bazifungure, dushatse gutera imboga dukoreye umwavu. Ivy'amaganga ntavyo twari tuzi ko afise akamaro, hanyuma ariko abandi rero twabatera akamo yuko bozitera ko zifise n'umwavu mwiza kandi ntibifuza n'akanyama mu kabura. Murakoze. Umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano akaba yari yabisabye indongozi zitandukanye kuva mu ntara gushika mu mitumba mu ikete yari yabandikiye ryo kuva kuwa 26 Nyakanga ko gushika kuwa 30 Gitugutu boba bamaze gushira mu ngiro uwo mugambi wo kworora inkwavu.